أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوقعت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حيز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يا عصاد كفيت كفينا 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 Kufitu kufina 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 وبحامي معلس قاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك صدق الله العلي العظيم. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kubata islamu amahoro y'Imana abane namwe. Hama mbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yaremye ibiboneka nibitaboneka. Ibyo biboneka akaba ari jewe nawe n'ibyo tubonesha n'amaso yacu. Ibyo bitaboneka nabyo ni byinshi, muri ivyo hari nk'abamarayika niki n'amajini. Ubavyanka uvyemere ibiremwa vy'Imana, hari iboneka nibitaboneka. Hama muri byo bitaboneka hakaba harimo abamarayika. Abamarayika nabo bakaba ari ibiremwa vy'Imana, imisi yose bamakora byiza, bakora ivy'Imana ikunda vyiza. Hama muri ivyo bitaboneka nabyo hakaba harimo kandi amajini. Amajini nayo akaba ari ibiremwa vy'Imana bikomoka kwitwa Sumaya, nkuko onya kiremwa abantu dukomoka kwitwa Adamu na Hawa, Adamu na Eva. Hama muri bitabonekana muri amajini hakaba harimo beza nababi, kuko baravuga uko onya ati muri twebwe nyene harimo abubaha Imana n'abatubaha Imana. Ariko ibyo bisanzwe bizwi kuri ajyana mfise gutahura, gerageza mwiyumvire murabe neza. N'umutwebwe kiremwa abantu harimo abo baha Imana n'abatubaha Imana, aho abapagani n'abasenga. Hama ndashimiye Imana umuremyi w'ijuru n'isi, kandi wewe yadushoboje kuba tugihumeka tukaba turi bazima. Irakwiye amashimwe ibihe byose, kuko nta yindi Imana ibaho cyangwa izobaho cyangwa izokwigera ibaho uretse Allah, Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Yaremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Wewe adushikanye kuno mwanya nosa tukaba tugihumeka nuko ubushake bwayo, kandi ntacyo twahaye Imana. Bamwe ubutwo tubavuga ntanga ikiganiro, bamwe ariko barapfa, abandi bararemvye, abandi kubatogwa kwa muganga, abandi korahora n'ibibazo bitandukanye. Ariko je nawe turi bazima, tuvuga ati alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, hama igituma keshi na keshi ndiko nkora ibiganiro nkoresha indamutso zibiri, ni kuvuga yuko ari ndamutsa ku bayisilamu bagenzi bacu no ku barundi nyene bagenzi bacu, kuko umuganga ntacagura. Kubwe kuri pressereja na bitanda by'abagwaye by'abasenga n'abadasenga, ibitanda by'abagwaye byose bibiri ngaho onya, nta by'abayisilamu, nta by'abaporo, nta by'abapagani, nta by'abaki. Umuganga yakira bose, ntugira uhengamiye. Urushinge batera umupagani ngo batera ubusenga nirujya nyene. Ingwara ifata umusenze ntiyo ngwara ifata nyene udasenga. Malaria ari ryindi nyene. Ndituma rero twege rero ntugira duhengamiye, dutanga ubuvuzi kuri bose ataho duhengamiye. Murakoze cyane gose. Hama mfuta kandi nko gushimira indongozi zacu zituyoboye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo nyene barakwiye gushimirwa, kuko nabo nyene kuba dufise agahembwe, dufise amahoro nk'aya anya, nabo nyene bifise uruhara ku gitange bwabo, ku bwitwarike bwabo,
bitanga ku nyungu za bene gihugu, siruva ngo ku nyungu zabo, ku nyungu za bene gihugu, kugira ngo tugire turonka amahoro n'umutekano aho turi mu byacu, mu byacu no mu banyu. Turabishimiye cyane kandi tukavuga ati Imana ibandanye ihezagira imirimo yabo ya misi yose, ibakize ingwara zose bazi nizo batazi, bakinge niki rinyoshambi n'abantu babi, imvuze abantu babi, hari abantu babi, hari amadayimoni y'abantu n'amadayimoni y'amajini. Imana ibabakinge, Imana igire ibabakinge. Hama ikindi kintu naco, Imana ibahereze kuramba, kandi Imana ibahagatire, ibakikizo baciye hose, aho bazogenda baca hose, ni kuvuga imbere, inyuma, mu kuboko kuryo, ko kubafu haba hariho iki, Imana ishireho ukuboko kwaho, ishireho uburinzi bwayo. Hano bavuga ati ngo Dr. Sole uremera Imana. Ndayemera nyine kuko niyo yandemye, nibi nkora ndabikora kuberayo, kuko yatabakuberayo sibana ko nakora nibi byose, kuko mu buganga bw'iwanje je Dr. Sole nta muntu nyigishije jewe, nta kiremwa muntu nyigishije, oya vraiment, oya muzuvuga atakiremwa muntu nyigishije, wumva nawe nta kiremwa muntu nyigishije gukora ukuntu, oya. Hama tagusage Imana mu nyijuru n'isi, uhagatize abarongozi bacu batoye ku rwego rw'igihugu, ubahereza uburinzi bukwiye, namba hazoba aho bazobagiye hose, Mana ushireho uburinzi, kubera tubayeho mahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi cy'amata n'ubuki, nabo ngene babifisemwo impamvu, ubongereza imisi yo kubaho, ubahereze kunesha kiranyosha mbi zose zishobora kuba zibiyumvira nabi, haba kiremwa muntu cyangwa yaba amadayimoni y'abantu, amadayimoni y'iki y'amajini. Murakoze cyane. Uno munsi nkabana gafikane ko uno munsi ngomba yuko tuyaga kuvyerekeye ibiganiro tumaze ko tubatanga, tuzutanga ibiganiro bicane gose, ariko ibyo biganiro ni bangahe bimaze guhindura, ni bangahe bamaze kumva mu biganiro tumaze kuvuga, bamaze kumva ibimenyetso tumaze kuvuga ko babifise. Mbe we nabata byo bufise, wari imvuvu atereka ndungike link mwene wacu canke mwene wacu kigana nambeje kuraba kigane, uragira subscribe, uragira partage, urahana ama link kugira ngo channel yacu ishe kugira kure gose. Impamvu yo kugira ngo dushireho channel ya Dr. Sole Online TV nuko twakora ibiganiro mu zindi channel, kuza gusanga umuntu gusanga nkundi umuntu akeneye kutwitura akaca buri nkashobora ashobora kuturonka, bivanye niki, bivanye nuko yagize ne yashoboye gufatirwa n'ivyo, bivanye ne yashoboye kugira ntiyashoboye gusaba inimero kuri ajya abantu, sangaje abantu nabo ni abantu basizeko ushize sanga muko majagurika, tuvuga ati reka dushireho channel yacu Dr. Sole Online TV kugira ngo ishobore kubafasha. None ni bangahe bagira, ni bangahe bafisemwo bavuga twegereye rwo no mwene no saha tugiye kubigira ko impamvu kugira ngo tuduze no channel yacu Dr. Sole Online TV kugira ngo shobore kugira kure gose, kuko barasha gushika sanga umuntu ari muri Amerika, Oman, Saudiya, Belgique n'ahandi tuza gusanga arafise kibazo. Ni Murundi uyo giye gutelefona umurundi wabo ari mu Burundi, giye gutelefona hari muri Tanzania, ntabwo ari bibi, ni byiza kuko kirabona wese aje hashatse. Sikuvuga ko Dr. Sole Online TV urazi kuvura wenyine, oya, hari abandi bazi kuvura kabisa, hari abandi bazi kuvura babishoboye, ndetse bashobora no kuba banadusumbya. Cyo ni ibintu byumvikana birashika uko bavyumva. Barahari abandi bavura
wabana dusumbya ivyo oya kuvuga ko Dr. Swahili TV ari wazi kuvura ku isi yose oya vraiment gusa nabwiye ko Dr. Swahili TV nta muntu numwe yigiza mwigisha, nta muntu numwe yigiza mwigisha, ariko yarigishijwe, ariko ntango yigishijwe n'umwana w'umuntu. Hama gerageza muze hana amalink yacu, gerageza muze hana partage zacu, gerageza muze muragira subscribe, mufina kuri ako gakingi kugira ngo channel yacu gishe kugira nishobora kugira kure. Ndibaza mwumva ku telefone ziko za telefone ngaha hanya abantu badu telefone batubondera ku bibazo bafise, ubugoye bafise kugira ngo dushobore kubafasha. Abana bagira ubuntu kugira ngo dushobore kubona nimero yacu ya telefone. Urumva telefone ziko zirinjirana ngaha hanya. Wewe nawe rero urabikiganiro kutushigumiza ko sivyo. Gira partage, gira subscribe, hana n'abandi kugira ngo bigano byacu bishogira bishobore gushikira abantu bose bari bose ku nkingi ziri zigize isi. Murakoze cyane gose. Karako ka message gusanga bakubabwira nugumenye kuberutse kwavuze ikiganiro kivuga iki, ibimenyetso bigaragaza umuntu agomba gutangwa, umuntu agomba gutwarwa n'iki, twagwa n'abarozi. Turavuga partie A na partie D, igice cya mbere n'igice cya kabiri. Ubu rero turi bubuzi bwishi mugabo arejo tushaka gutanga gushaka ibindi biganiro byacu kuri channel yacu Dr. Swahili TV. Hama murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa Imana abane namwe.